Yewe gufumbiza ifumbire fomi nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. N'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Uguteza imbere igisata c'uburimyi biri mu bigize umwitwarariko w'ibihugu n'amareta kugira bishikira iterambere rirama. Kugira bikunde ibihugu vyagiye hamwe mu mashirahamwe atandukanye kugira vyumvikane ingene vyoshikira iryo terambere biciye mu gukingira ibidukikije harimwo no guhangana n'ibiza biturutse kwihindagurika ry'ibihe ivyo bita changement climatique. Mu gisata c'uburimyi amashirahamwe mpuzamakungu yasanze hariho iyindi ntambamyi yo gutorera umuti ijanye n'ikoreshwa ry'intabire mvaruganda engrais chimique, kuko naho mu ntango yagwiza umwimbu niko yagendera atitura yasindimwa ibinyabuzima mbere n'amagara y'abantu. Mu bihumbi 2015 mu nama y'ibihugu igira 21 yabereye i Paris mu Bufaransa COP21, Uburundi bwariyemeje gushira mu ngira imigambi itandukanye kugira iterere mu bijanye n'imigambi mpuzamakungu mu vy'iterambere rirama. Ico gihe Uburundi bwari bwaserukiwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore, niho yashikiriza ko ivyo Uburundi bwiyemeje biri mu migambi igihugu cashikirije muri iyo nama, acagira ko atera kamo abo bose babishoboye gushigikira leta y'u Burundi kugira iyo migambi je mu ngiro. Concernant la contribution prévue déterminée du Burundi, soumise au secrétariat de la Convention, elle n'attend qu'un accompagnement financier pour être mise en œuvre à partir de 2016. Nous demandons aux partenaires acquis à cette noble cause de bien vouloir doubler d'efforts pour honorer leurs promesses. Mu bijanye n'igisata c'amashamba, Uburundi bukaba bwariyemeje gutera ibiti mu buringanire bw'amahegitari 800 ku mwaka mu kiringo c'imyaka 15 uhereye mu 2016, mu gihe mu bijanye n'uburimyi Uburundi bwiyemeje kugenda burasubiriza intambwe ku yindi ifumbire mvaruganda engrais chimique kugira hakoreshwe ifumbire y'ikirundi gushika ku rugero rw'100% mu mwaka wa 2030. Ifumbire ya karorero ku rwego rw'akarere Uburundi bukaba bumaze gutera intambwe ishimishije mu byo guhingura ifumbire ituma isi isubirana kanovera, aho basanze mbere bumaze gutera intambwe mwishigwa mu ngiro ry'ivyapfundikiwe i Paris mu Bufaransa mu nama igira 21 COP21 mu bijanye no kugabanya biboneka urugero rw'ifumbire mvaruganda. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ari nawe yari yaserukiye umukuru w'igihugu mu nama iherutse kubera mu gihugu ca Kenya yahuje abarongoye amareta n'abakuru b'ibihugu ku bijanye n'ifumbire n'akanovera k'isi, aratubwira intambwe babonye Uburundi bumaze gutera. Abakuru b'ibihugu n'amareta bose bari bitavye iyo nama barashikirije uko babona ico kibazo nuko bariko baragitorera inyishu mu bihugu vyabo. Eka mbere baratanga n'icokorwa kugira ifumbire ikoreshwe neza maze Afrika yose ironke umwimbu ushimishije, eka kandi n'isi ndimwa ikingigwe. Bamaze kubica hirya no hino basanze Afrika ifise ubutaka burenga 30% bw'ubutaka bwose bwa Afrika bumaze gutituka, baca basanga bifise ingaruka mbi ku buryo abanyafrika baguma bakenye ariko kandi bashobora gutunga bakoresheje mu guhingura ubwo butaka. Basanga kandi yuko n'ifumbire ikoreshwa nayo rimwe na rimwe ikoreshwa hatisunzwe urugero rusabwa n'abahinga, baca bongera basanga yuko n'ifumbire imwe usanga yonona akanovera k'isi. Kuvyerekeye ifumbire canke intabire hafunditswe ko gushika mu mwaka 2033 ibihugu vya Afrika byose bizoba vyagwije na gatatu urugero rwo guhingura canke kuronsa
no kwegereza abenegihugu ifumbire yaba iyiva mu nganda canke iyihinguwe mu bundi buryo. Icya kabiri haremejwe gushigikira itunganywa ry'ifumbire ikorerwa mu bihugu hakoreshejwe ibikoresho dusanganywe. Ubwa gatatu haremejwe gushigikira amahinguriro y'ifumbire mu gihugu cacu. Rero nakaryo keza ko twasanze tunashikirije tweko turiko turabikora, basanze igihugu cy'u Burundi kigeze ku rugero rushimishije. Ikiba gikenewe cyane ngaho nikihe nuko urugero turiko turubandanya, hanyuma tukabandanya tuba hafi abenegihugu kugira vy'ukuri turabe ko ifumbire tuba turiko turakoresha idatitura akanovera k'isi. Ifumbire y'akarorero. Igitego icyo cyose, ari umuceri, ari ibigori, ari ibiraya, ari ibindi, ubihaye ivyunyunyu bikwiye, biva mu mangere mvaruganda, biva mu masi ushoboye kuronka yakwiye, ntibitandukanye. Iyi fumbire rero igize imisi ikoreshwa ngaha, akantu yongeyeko nuko izana ivyo vyunyunyu bitatu twari tumenyereye, ikongerako calcium na magnesium. Ndabaza iyi fumbire nshasha iri kurakoreshwa ivyunyunyu birimwo, ivyo tuzi byanditse kuri rya mifuko igurishwa ni 5 urumva hariho bibiri vyongeye ku vyo twara dukoresha, ni azote, phosphore, potassium, NPK tuvuge, hama calcium na magnesium. Nivyo tuzi, nivyo vyanditswe. Mugabo narabajije nti ndaba murabi birimwo bijane mu vyige mu laboratoire, amwe marabatura iwacu nashobora kubitora ko biragoye, uteza kugira ivyuma bikomeye. Barabirungika basanga harimwo zinc iba yakangaye 6, basanga harimwo cuivre iba yakangaye 7, basanga harimwo molybdène iba yakangaye 8, basanga hariho soufre iba yakangaye 9. Ivyunyunyu 9 biza muri ifumbiro nshasha ugeranije namwe bitatu vya mbere. Kandi umenye ivyo bitatu naho bizana utazanye ivyo bindi vyongereza ntiwimbura. Urumva hari intambwe nini iteye. Kirazwi neza yuko amafumbire nka DAP na URE atera umurazi w'isi. Nivyo ico kirazwi, umurazi w'isi uzananye n'iyo fumbire. Ni naco gituma mu gukora iyo fumbire fomi bashizemo calcium kugira ngo bagabanye umurazi uzananye nizo fumbire. Terezwa gushiramo DAP ukayijanisha n'ishwagara, URE ukayijana n'ishwagara kugira ngo uwo murazi ubizananye basi ntujane mu isi merewe nabi. Ivyo nizo fomi ikora, hari ivyo fomi iri kurakora je niko ndabibona, kandi uko ndabivuga ka bushakashatsi, kandi nibaza ko n'abashakashatsi bandi babibona nkuko ndabibona. Izine fomi irafasha Barundi n'igihugu mu gushikiriza ifumbire abene gihugu. Iyo tuko turaba imirima uno muzi twaje kuraba mbe umwimbo umeze gute. Murabona nk'uwo murima duhagazeko, murabona ko umurima usa neza. Umwimbo tubona twavuga yuko ari n'ikintu two kwishimira twese, na cyane cyane abantu bose bagizemo uruhara, harimo nabazanye ifumbire fomi. Ifumbire y'akarorero. Ahatari hake imigambi ibihugu biba vyiyemeje, abagwiza tunga baca bayishira mu ngiro mu ntumbero yo gushigikira leta kugira iranguke, nayo ikuhirira canke ikabafata mu mugongo. Nivyo vyabaye mu Burundi mu bijanye no kugabanya ikoreshwa ry'intabire mvaruganda. Mu bihumbi 2016 inyubakwa z'uruganda fomi zari zitanguye kubakwa. Intumbero nyamukuru uwatanguje fomi yarafise yari guhingura ifumbire mvaruganda ivanze n'ifumbire y'ikirundi. Ico gikorwa kikaba caza gishira mu ngiro ya politike y'igihugu ijanye no guteza imbere uburimyi biciye mu kugabanya ikoreshwa ry'ifumbire mvaruganda. Ubwa mbere na mbere nagomba nibutse ko ishame fomi nkuko bamwe n'abandi ashaka kuvyibaza ntiryaje kugira ngo ridandaze, ahubwo ryaje kugira ngo rifashe mu gutora inyishu ingorane ziri mu bisata aho tubaye cyane cyane mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo umwimbu wongerekane. Muri izo ngorane zizwi cyane hariho ugukariha kw'isi, hariho inkukura, hariho ikoreshwa ry'ifumbire engrais usanga zidahuye n'iby'abahinga
bo muri igice c'isi kirimwo imvura nyinshi bimwe bita zone tropicale bavuga, harimwo ivyerekeye ibidukikije, harimo kandi n'iyo ngorane ya salinite na sodicite y'ivyunyu vyinshi biri mw'isi ngaha mu kiyaya. Nk'ubu ndabaha akarorero kugira ndabereke yuko itaje kudandaza, nk'ubu tuvuze ivyerekeye gukarere kw'isi, murana ko ishiramwe FOMI ariyo yafashe iya mbere mu gukora cyane mu guha abenegihugu abarimyi ishwagara kugira ngo bayironke bose atawusigaye inyuma, kugira ngo iyo ngorane y'ubukarere bw'isi tuyigwanye atawusigaye inyuma. Tubijanye n'inkukura, ngira ngo bamwe batabizi, FOMI yafashe ya mbere mu kugiza ibiti ikongera ikabiteza mu gihugu cyose. Nk'ubu tugeze ku ntara 11 duteza ibiti, kandi muri izo ntara hamaze gutanga imibyarenge miliyoni 2 byatewe kandi zatanzwe na FOMI. Ikindi nagakongera ko nuko abantu ashaka kuba biyeza ko FOMI dukoresha ibiti ubu nta nk'itugikoresha ako gose na kigoro turiko turagira ko tubona ko hari ingorane mu vyerekeye ibidukikije. Mumva ivyo biti turateza no guhera ivyo nkwi biratuma ibidukikije na bimwe twita changement climatique dufasha mu gutora inyishu, kuko turazi twese akamaro k'ibiti mu kugwanya ivyo vyihindagurika by'ibihe, mu gufasha mu kugwanya bya byuka bibi vyonona igisenge bimwe bita les gaz à effet de serre. Reka rengaruke mu vyerekeye ikoreshwa ry'amafumbire atabereye abahinga bavuga. Murabona ko mu iki gice duherereyemo ico twita igice c'isi kigwamo imvura nyinshi, zone tropicale, na cane mu Burundi abahinga bavuga yuko mu gufumbira isi twokoresha umwavu w'ikirundi uvanze n'umwavu w'ikizungu bimwe bita approche organo-minérale. Ivyo rero FOMI yabifashe nkama kugira ngo iyo ntumbero ishike ko vuba mu gukora umwavu ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu en engrais organo-minérale. Ifyiramwe FOMI rero hambavu y'ivyo kugira ngo ishireho iyo ifumbire dusandukora ubu, yarumvise ibivugwa hirya no hino, cane ibyavuye mu nama zimwe twita COP, cane inama yitwa COP ya 21 aho isaba ibihugu byose yuko mu 2030 byoba bitakoresha umwavu ifumbire y'ikizungu, ahubwo byokoresha ifumbire amase y'ikirundi. Rero uko dusanzwe tumenyereye amasi yo ngaha iwacu, ivyo biragoye udaciye uragenza bukebuke. Kwenza bukebuke rero no kuvanga umwavu w'ikizungu ujanye n'umwavu w'ikirundi, approche organo-minérale, kugira ngo bukebuke isi zigenda iribwira ku buryo dushobora gushikira iryo hangiro ryo gukoresha umwavu w'ikirundi wonyene. Mwumva rero ko ihinguro FOMI byumvise nk'ama muri yo ntumbere ishiraho umwavu ushobora gutuma dushika kuri iyo mbono vuba na vuba, kanatsinda ni ifumbire isanzwe isubiza akanovera isi, gutyo bukebuke uko imyaka ihaca urugero ukenewe rw'iryo fumbire zukazogenda gabanuka. Abahinga mu vyo gufumbira isi bakavuga ko ukuntu ifumbire FOMI ikozwe ari uburyo bwiza kandi bwizewe bwo gukingira isi no kuyisubiza akanovera, ibituma umwimbo wiyongera. Iganiro ca mbere twashimikiye cyane mu kwerekana ingene gufumbira isi ukoresheje amase y'ikirundi, mborera n'amase y'ikizungu ari byiza cyane, kuko bikurikira ingene isi iremye. Murazi ko isi iremye igizwe n'uruhande rw'imborera bita matière organique n'urundi ruhande rw'urubuyebuye bita mineral. Ariho muri ico gihe naravuze nti ku vy'ukuri iyo ni imbono nziza cyane kugira ngo umuntu ashobore gukorera isi, akorera isi nk'uko Imana yayiremye. Ni muri ico gihe navuga yuko iri hinguriro rikurikiza ico nise la nature. Isi gukorera isi burya
wokurikiza ibintu bibiri gusa hajya n'ivyo bibiri bigize ingene ukorera isi neza nico bita carbone. Iyo carbone hajya ni imborera ndiko ndababarira. Iya kabiri ni minerale icyunyu kiganza ibindi mu bintu by'ibibuyebuye ni calcium. Dongo ntangure kubabwira yuko ikintu ca mbere gukorera ukabufisa amasakwiye ukongera ukafisa calcium ikwiye mu kuzimu kwawe ntugira ingorane ya acidity aluminium uba wayirungitse none na salinite ndaza kugarukako iragenda ibintu bibiri rero ngaruke rero fomi canke fertilisation organo mineral kuko nico kivuga umuti izana kugira ngo ugwanye iyo ngorane y'ivyunyunyu birimo sodium uyihagazehe ihagaze hahene navuga igituma ivyo vyunyunyu biguma bireremba ngaho kwisi nuko atamazi akwiye naho yo bakwiye nta mihehe ikwiye yuko ayo mazi ashobora kumanura ivyo vyunyunyu ngo yoze isi mvuga nti ivyo vyunyunyu biri ngaho onye ikintu teza kugira nukugira ubikure mu kubikura naho nukurondera iyo bijana mu kurondera iyo bijana naho urondera ya miheha imwe bita porosite iyo nayizanwa na matière organique niyo igizwe fomi nico gituma bayita organo mineral ndavuze organique. Mu bihumbi 2019 niho ihinguriro fomi igihugu Icese ibirori vyatewe iteka no wahoze arongoye Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza acamenyesha mbere ko ifumbire fomi yayigerageje asanga umwimbu wariyongereye kandi n'ivyimburwa bifise akanovera. Kubitwerekeye twagatubanze dushimire fomi kuko uyu mwavu turi mu bantu natwe twawugerageje mu kuwukoresha. Umwimbu twaratoronka twebwe aho twateragiye wabwijwe na kabiri. Bisubira ko ari umwavu mwiza cyane itabire imeze neza cyane. Kandi uwo mwimbu no twaronse kuko naje ndazi ukuntu bagerageza uburyohe bw'ibintu. Nasanze umwimbu twaronse mu bigori no mu myumbati hamwe n'ibijumbu hamwe n'ibiharage twakoresheje twasanze biryoshe cyane gusumba ibya mbere. Turahamagariye rero abarundi bose ndetse n'abanyamahanga bakorera cyane mu gisata cy'uburimyi ngo bijukire ifumbire kuko ari ingirakamaro cyane. Tukifuza kandi yuko n'amashira hamwe kazose sumo OTB n'abari mu gisata c'ikawa hamwe bo kwijukira ifumbire bo baborohereje leta kubika amafaranga ari 50% y'agaciro yaraja hanze kugura umwavu. Turasabye kandi ihinguriro fomi vuba na bwango mwitwararike gukingira ubuhinga bwanyu ubwandikishe gusata ibijejwe kugira ngo ejo abandi zo kwifuza gukora umwavu mwene uyu baze bagurira ubuhinga ntibasagure kuko n'ubutunzi mu bundi. Mu myaka yakurikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yugurura inyubako nshasha za fomi zubatswe mu ntumbero yo kwagura uruganda yaragabishije abo bose bagize ingendo ukwigana ivyo abandi bakora acahamagarira abagwiza tunga gushira imitahe yabo mu bindi bisata biteza imbere igihugu. Nitwo kwirengagiza gukebura abafashe inzira ya hafi yo kwigana ivyo abandi bakora turetse ko ari ingendo ihanwa n'amategeko. Mu Burundi abarundi bamavuga bati ogwiganwe rurazira. None rero nagira ndaba kubitira kagohe ntimuhengere umwe avumbuye iki ngo yatubonere kanatwe tumwigane. Hariho abaraba ngo akuramwe amahera menshi ngo nanje nogira rijya hinguriro ngo nzoronka nkawe mugakibagira yuko bazoca bagabura abakiriya ahubwo mugahomba mwese aho kugenda imbere mwese. Ubu nakaryo kuko umwe wese yovuze ati kwishira hamwe fomi bakoze ibi nanje reka ndabe ibindi mvumbura. Ubushikiranganje bujejwe igisata c'uburimyi butegerezwa kurikurikirana kugira mu Burundi ntihasubire kwinjira intabire iri mu bumara butitura isi yacu bugasinzikaza amagara y'ibinyabuzima. Abakoresha iyo fumbire fomi
abahinga n'abandi batahuye akamaro ifise mu iterambere ry'igihugu baremeza ko fomi atahisaniye na ya fumbire yakoreshwa kera bita engrais chimique, bagakengurukira uwatanguje fomi kuba yaratahuye kare politike y'igihugu ishingiye ku burimyi. Hora gwa fomi muri kibi bintu byo kugwiza umwimbo ni ntangere kandi ruribonekeza kuko biraboneka yuko iyo umwene gihugu ateragiye umurima wiwe atafumbira irimo nukuri ntaca agenda kuraba. Iyo ukoresheje umwavu wa fomi ubwoko bwa imbura kuko turamaze kubona yuko ufise akanovera nukuri, hanyuma rero ukawushiramwo ku rugero rushimishije nkuko abafundi bavyigisha abarimyi, biraboneka yuko umwimbu ushobora kwiyongera. Ifumbire ya fomi iratuma isi idatituka, niyo mpamvu tuyikunda cyane. Raba ibigori byakoreshejwe ifumbire ya fomi, raba ingene ibigori bimeze. Iyo fumbire fomi yabandanije ihurumbirwa na benshi haba mu gihugu hagati no mu bindi bihugu. Umuyobozi mukuru wa fomi Simon Ntirampeba akavuga ko bakenguruka ukuntu leta ibafata mu mugongo akayisaba kubandanya. Fomi babona yaje hageze kandi nta muntu yobideha, nta n'umuntu kumbura yovuga ko atari byo ibi tuko turavuga kuko irivugira kandi irivugira. Rero nashaka gushimira bwa mbere leta kuko fomi yagiyeho leta ariyo yatanze uburenganzira kwibaho kandi yarayiherekeje kugira ngo ishobore kuba ihari uyu munsi. Dukorana nayo yadushikira mu dukeneye cyane cyane mu kuturonsa uburyo kugira ngo bikunde ishobore gukora. Rero turashimiye leta duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu Burundi kuko niwe wa mbere ayiserukira leta kandi niwe afata ingingo mu gihugu cyose kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nimba fomi kirakora harimo muhezagiro wanyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi. Rero turashimira leta cyane kuko twitaho kandi katwumva, hanyuma ibintu bikomeza kugenda neza. Tukizera ko mu minsi iri imbere ibintu bizorushiriza kuba biza kurusha kuko turavye abantu bose bijukiye gukoresha ifumbire ya fomi narijya biri mu bintu bikinyura ibidukikije. Mubona ko ku isi uyu munsi ibijyanye n'ibidukikije abantu cyangwa isi bahagurutse kugira ngo babikingire kuko tubona ko isi yacu iri kironekara bivanye n'uburyo abantu bariko bakoresha ubutunzi kama Imana yabahaye. Uyu munsi nitukiri mu Burundi gusa ko mubizi, muri Tanzania ifumbire turayihingura barayikoresha neza kandi barashima. Muri Kenya ifumbire turashorayo, muri Malawi ifumbire yamaze gushikayo, mu Buganda ifumbire yamaze gushikayo, n'ahandi henshi bariko baravuga bati ubu buhinga ubumenyi bwo gukoresha ifumbire kama nibwo bukenewe muri kino kinjana. Abarimyi rero boshishikara gukoresha ifumbire fomi mu kubahiriza ingero zashinzwe mu gushira mu ngira impanuro bahabwa n'abajijwe gisata c'uburimyi. Bungabunga isi, gwiza umwimbu n'ifumbire fomi naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugere wamuseseka rugasesekara mu isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega.